Nina watoto watano, naishi kwa jumba kupanga, sina shilingi ya ongano, shida nkikosa faranga. Ile chai mkate yangu, maji ya moto, sukari wapi nipate, yote naiona ndoto. Shule mi sikusoma, kazi wapi naipata, kazi ya ulinzi noma, ukipiwa boss uleta matata. Odi odi mlangoni, ujue mwezi umekwisha, na wanangu shuleni. Ninde ariko aragutelefona? Aya na bagenzi gusa basanzwe kuri WhatsApp, ariko muri aka kanya nta mwanya afite wo kubavugisha. Reka mvuge ibyanzanye kugira ndi mu kazi. Urumva aba nabo turavugana mu kanya, nta kibazo. Ibyo hanze nyine nitwobiha agaciro cyane gusubira ibyo muhira. Iyo hanze uguze uyikeneye muri flash ni 5. Iyo ngaha mu Burundi wikene muri flash ni 2000, CD ni 10000. Ni nk'umuntu nawe akeneye nko kuza kukudandaza ko isi davuga ati ko nemeye dukeneye natwe tudandarize filme yacu. Biravana ninge naje kandi ningene twumvikana. Urumva ari umuntu ashobora kuzana CD iyo akavuga jenge na mera na naje nkabwira ya reka ndagwaya naya kugira naje zeze daze ngaya naya. Urumva niryashara tuba turimo turakora. Kugeza ubu ivyo twari tumvise irya mbere vyamwe na mademoiselle hariya nako madame bigeze he? Ivya je na madame mujyanye ibisa nk'ivyaheze, kuko urumva Hey wagwan my people, nizere ko mumeze neza naho muherereye. Tukaba dusuye kubazanira ikindi kiganiro kuri East Kingdom TV. Nkuko vyama bimeze, twama twafitiye abashitsi bashasha, babazaniye ibintu bishasha, bari muri parti zitandukanye. Hariho abaririmbyi, hariho abacafyi, hari abatamvyi. Uno munsi tukaba twabatumiye umuririmbyi, ariko imbere yuko dutangura mubone n'umushitsi twabazaniye, ni murigire vyame nyene ni like, share na comment hamwe na karinge hariya, ku buryo muza muraronka ama notification y'ama video mashasha tuba twabazaniye. So reka dutangure rero turamutsa umushitsi wacu twagendanye uno munsi. Uyu mushitsi akaba ari Gold Name, nkuko muriko murabibona. Gold Name, amakuru yawe? Jenny sawa. Umeze neza? Ndashimuraho. Bimeze gute mu buhinga bw'ivyuma ko wari umaze iminsi utaboneka? Urazi nayo nyene iyo umuntu ari mu gacerere kenshi aba ariko aritegura kugira azatange ibintu byiza bishasha bikenewe. Ubu rero wari uvuye kuja guteka ibintu bishasha ku buryo tuzoronka igifungurwa gihiye neza kirimo n'ibirungo vyinshi cyane. Gihiye gusumba ipirawo ndake. None ni biki bishasha wari utuzaniye? Ni indirimbo shasha canke ni ikindi gikorwa uriko urakora? Ibishasha ni byinshi ivyo mfise, ariko rero dutegeje umwanya gusa kugira tubishira habona, tushire ku isahani abantu batangure gufungura. Ubuheruka indirimbo yawe imaze igihe kingana gute isohotse? Indirimbo yawe ya nyuma uheruka gusohora? Indirimbo yanje ya nyuma nkibaza imaze hafi ukwezi n'inusu canke amezi 2 gutyonye, kuko izakwiza amezi 2 itariki 20 zo kwezi kwa12. Yitwa gute? Jaganya. Ducishirize ko gatoyi twumve ku buryo nawe amaze kuyumva ngira bavuze ati ni Gold Name hajya indirimbo ni yiwe. Umeni bamba vile, umewashika mpaka wale. Umeni bamba vile, umewashika mpaka wale. Yo Jaganya, yeah Jagana, baby tumekutana, sipiti tena njia za panya, leo nimekubana, yani hatutoachana, napenda ile kitu iko pale, nipe na mimi kule yosa. None nko asa muri iyo ndirimbo rero je burya abantu ndakunda kurondera abantu bansigurira, namenyere kuvuga ikirundi nakoranye n'abarundi benshi cyane. Iyo ndirimbo isobanuye iki? Jaganya n'umuntu donc n'umuntu avuruga ibintu, akoroga ibintu. Urumva naho nyene ari umuntu ushobora guhurana nawe cyangwa umukobwa. Urazi nk'abakobwa babandi tumenyere bamwe bo mu gisagara beza ni atari babe bisiga utuntu tuyagayaga tusayangana, muhuye nawe aca imbere yawe gusa gutya akavuga ayo mukobwa arajaganyije ibintu.
none nawe hari umuntu yakujaganyije kugira usohora iyo ndirimbo birashika kuko hari umuntu yakujaganyije nivyo ndiko ndabaza birashobora gushika ko hajya burya ati amaso ntaraba ico kimwe kuko buri muntu wese afite amaso yiwe urumva n'umutima nawe nyene umutima n'inyama si icuma gukunda utegerezwa gukunda nawe nyene mbe ubunye Golname amaze gushika ku rutonde rw'indirimbo zishika zingahe ubu ngiye mu rutonde rw'indirimbo 56 56 izifise amashusho ziramaze gusohoka zose ku buryo uvuga ati ziriko kuri YouTube oya kuri YouTube sinshira zose hariyo nkeya no kuri YouTube nkibaza indirimbo nyinshi usanga ari 10 canke 11 gutyo izindi ziri mu kabati ziracabitse umunsi n'umunsi zizosohoka imwe donc ku mwaka ndashobora gusohora indirimbo 3 ubonye kuri wewe umaze gusohora indirimbo zingaze zifise amasanamu indirimbo 4 niheze gutyo indirimbo 4 hari nk'iyo wowe uvuga ati sha iyi ndirimbo na jewe kuko urana hari igihe indirimbo nubwo aba ari nyinshi ari igihe nawe uvuga ati iyi ndirimbo je ndayemera kuri wowe niyahe indirimbo uvuga ati yarakujaganyije nk'uko ruhejeje kubivuga urazi umuririmbyi wewe mu gihe asohoye indirimbo iwiwe imaze guta 6 urumva aba ariko ariyumvira ibindi bishasha rero hajya kuvuga ko indirimbo yiye yantwaye umutima yaranjaganyije gusumba izindi no bandiko ndihenda kuko je kenshi nkunda gukunda indirimbo yiwanje y'ubuzima kandi n'ubuzima naciyemo basi nk'indirimbo uvuga ati aba bantu baramenyeye ko kujya uvuga ati indirimbo je narayidugiye ko cyane ni naringa niyo ndirimbo kenshi bamenyeye ko kandi niyo ndirimbo abantu bakunda cyane gusoma indirimbo zanje zose none ubunye wewe kuri wewe hari nk'amakolabo umaze kugira canke nayo wifuza canke uri kurapanga kugira mu minsi iri imbere kubwanje buri munsi mpora ndababwira abafanzi banje mbwira abantu bakunda Buja Flavor bifise kolabo niniya kandi vuba igiye gusohoka vuba ubu tuyitege neza hari gisaso kigira gituriki idasose muri uku kwezi k'12 mu kwezi kwa mbere nkibaza izo bari play indirimbo yaraheze asigaye akantu gatonya gusa ko hajya na bugari ntushobora kurya ubugari budafise imboga ifoke ukwiza vyose bibe biri melange ucurya rero ubugari bwarabonese asigaye imboga be nk'ubu hari nk'ibintu vy'amakonser ibintu vy'ibiteramo wovuga ati barantumiyemwo canke najewe ndiko ndategura turiko turavugana n'abandi bantu kugira tuze turabikora tushobore kuza turaryohera abafanzi bacu ego mfise igiteramo itariki imwe z'ukwezi kwa mbere mu mwaka 2021 mu ntara ya Cibitoki sinze mu Nuzenya muri Nyeshenza tuzoba turi kumwe n'abandi baririmbyi bagenzanje nka Mr Giba Cobra hamwe na Thailand urumva rero nk'abo bose nabongira twizere mu minsi iza muzohava mugira ibintu vy'amakorabo ku buryo dushobora kuronka nk'ikintu kizima je kubwanje nkena n'umwanya wiwanje kolabo no kwipanga sikuva kugira kolabo ari kolabo gusa oya buri kintu cyose gisaba kwitegura kandi simba nkeneye kugira kolabo iherere mu nzira gusa oya mbashaka ko nkora ikintu kiba kiri good kiba gifise good quality kiba gifise message nziza kandi iyo ukoze kolabo umenye ko ni handi nakubwiye nta bugari ushobora kurya udafise isosi oya we basi nko dufatiye nko ku bandi bibazo bama bagira ati twebwe nta masutien dufise y'abandi bantu y'abavyeyi yabo mu miryango y'inshuti y'abarundi wewe ivyo bibazo urakunda kubironka canke nka wowe haraho uvuga ati jewe abanye ndashobora kubakonta ko muri tara yanje mu vyo ndiko ndagomba gukurikirana mu bisanzwe kugira uronke ubufasha buragoye kandi buri muntu wese abashaka ubufasha nkagenda nkeneye ubufasha ariko ntabwo ndaronka ariko ndizera ko ijya yejo canke ejo nzobaronka kuko ndacagwana ndi mu kazi kandi nukwituma navyo kurera amaboko canke gushira amaboko kura amaboko mu mpuzu kugira dukore kuko ubufasha buzoza mu nyuma ego justement umuryango wanje ntabwo ukunda ko nkora akazi k'umuziki urumva bobo nabantu bizera Imana cyane kandi nabantu basenga cyane rero je kubganje turatandukanye idini hajya turatandukanye idini wo yewe ni musengerano no je ndo mu mizilma naho nanyene n'abakristo urumva ni nuzenya ziri different ariko je ndizera ko je no mwisengero ndashobora kujayo nkasenga kuko nsenga Imana yo mwijuru sinkurikira idini kuko idini dukurikiye idini uravye idini justement n'ibindi bintu
ariko izera Imana gusa. none nk'ubu wewe aba basi nk'abantu babavukanye canke mu muryango ari nk'abantu baravuga ati okay Gold Name twebwe turashobora kugufasha indirimbo uzoze utora aka kantu je ndashobora kugutiza imodoka ije muri clip, abantu bo muri famille canke nabo muvukana n'abantu basi tureke abavyeyi, ntabantu wari uvuga ati je aba bantu nanje basi ndabize ugira uvuge yuko mu mwuga wari kurakurikirana wimenya ku buryo atakuvuga ati aba bantu ndafise ico ndabakontako? Je mu bisanzwe nkunda gushima abamfashije kuko ubwa mbere mu gihe nagiye muri tournage ya mbere ngiye gukora clip ari umuntu yafashije place yo gufatirako amasanamu, vraiment umuntu gushika n'ubu ndamuha respect vraiment kuko si umuryango wanje ariko n'umugenzi, sikuvuga ko umuryango niwe mfasha, oya umuryango ntabwo mfasha na gato, ariko abagenzi nibo bamfasha cyane kuko burya bakurikira ingabirano y'umuntu akavuga uyu muntu ko afite ingabirano akabuza ubufasha, reka basi tumufashe n'iki gitonya dufise kugira turabe ko nawe nyene yo kwiteza imbere. none nk'ubu basi wowe nk'ubu hariho nk'abantu urafise ntuze ya management mukorana? Bwa management je ntabwo mfite management. Urayikeneyeho? Bishise nkayironka nta kibazo. Nk'ubu wowe urafise nk'ama condition wovuga ati jewe iyo ndiko ndagira nko mu mwuga ndimwo nka management yokenera dukorane, hari ibintu je no yempoza ko canke ukavuga ati ibi bintu ni ibintu nyamukuru nka jewe kuri je ku mategeko yanje ntegetswe kugirako? Birashika kuko buri muntu wese abafise inuzenye ziwe entre umusani na management. Ndashobora kuba mfise nuzenya zanje nawe nyene bakaba bafise nuzenya ziwabo. Urumva rero kugira duhuze bisaba ko twese twicara hasi tukavugana kugira dukosora ikintu kibe kiri mu ngiro, tugishire mu ngiro kije habona. Urumva je ndashobora kuvuga ko ku mwaka ndashobora gusohora indirimbo 2 canke 3, hanyuma muri izo 2 canke 3 imwe canke 2 zikaba zifise video, justement iyindi imwe ikaba idafise video, ariko zibe zifise promotion ikwiye. Urumva rero nukwiha rero agaciro k'umusani na management nayo nyene ibifise akantu ishobora nayo nyene kugira ikavuga oya tuzogukorera audio 2 canke 3 video ya imwe. Urumva hanyuma tugategura igiteramo nayo nyene urabizi uko ingene biba bimeze. none nk'ubu rero wewe uvuze hariho nk'abantu baba bariko baravuga ati tumu-sponsorize, ukavuga ati turiko turagira dushaka kumusponsoriza uyu muntu, hari nk'abantu wowe usanzwe ufise bagusponsoriza cyangwa ukavuga ati izi ndirimbo zanje je maze gusohora ikintu kimaze kunyinjiriza? Mu bisanzwe kuko jewe kugira ninjiza ikintu cyangwa ntaco ndinjiza, ariko indirimbo zawe hari ikintu zimaze kukwinjirizaho? Ndizera ko mu myaka iza zizokwinjiza ibintu. Urumva burya buke bushikana umusiba ku mugezi. Okay, none nk'ubu tugiye hanze y'umuziki, Gold Name ni giki asanzwe akora mu buzima bwe busanzwe? Mu buzima busanzwe je ndi umu DJ wa twa studio duto dutanga amafilme n'imiziki y'abaririmbyi nawe nyene urabizi. Nubwo buzima nkora kandi wowe ukora kuri ama studio amwe, umuntu akeneye filme akuzanira CD akuzanira flash akagucomekera akatimpa filme, iyo nyene niyo nkorerako. Ukorera he? Mu bisanzwe nkorera henshi, ariko ubu nkorera mu Buyezi. Kera nahora nkorera mu Nyakabiga muhira, ariko iyo muhira twarayugaye, ubu sigaye nkorera mu Buyezi mw'isoko. Ubwo abanywanyi ba East Kingdom muriko murumva yuko igihe cyose mukenereye indirimbo kuri studio ya Gold Name muzoze muragenda abaha indirimbo. Nk'ubu umuntu akeneye nk'ibintu vy'amafilme aje kurondera nka filme yidandaza kurangana? Biravana ni sinema bakeneye. Ariyo mu Burundi utegezwa gutanga menshi kuko ariyo muhira, ariyo hanze naho nyene urazi ivyo hanze nyene nitwo biha agaciro cyane gusumba ivyo muhira. Iyo hanze uguze uyikeneye muri flash ni 5, iyo ngaha mu Burundi wikeneye muri flash ni 2000, CD ni 10000. Okay, hama hari umuntu yari ko arakurondera agenda bicishije ko amaso ndamugoye kuko nyene nta kundi amaso arasomye urusaku nta kundi, ninde yari ko aragutelefona? Aya n'abagenzi gusa basanzwe kuri WhatsApp, ariko muri aka kanya nta mwanya mfite wo kubavugisha, reka mvuge ibyanzanye kugira ndi mu kazi. Urumva aba nabo turavugana mu kanya nta kibazo. None nk'ubu rero nk'uko wari uhejeje kuvuga yuko amafilme waruvuze mbengo filme umuntu yayirondera kuri 5. Ego filme zo hanze nk'iz'abazungu, abatanzania cyangwa abanyarwanda, izo kuri 5 ndashobora kuguha. Hamiza abarundi? Oya udafise 2 sinshobora kuguha. Iz'abarundi ni kuri 2000.
ahore nabo rero urumva none nk'umuntu nawe akeneye nko kuza kukudandaza ko isi ndavuga ati Golden Name dukeneye natwe tudandarize filme yacu. Biravana ninge naje kandi ningene twumvikana. Urumva ari umuntu ashobora kuzana CD yiwe akavuga jenge na mera na naje nkabwira reka ndaguhaya naya kugira nanje nzede daze aya naya. Urumva ni vyashara tuba turimo turakora. None okay ivyo zozo birumvikana hama dusore nko ku kibazo ca mbere je hari ikibazo nari mfise handi wari wavuze ngo abantu bakujugumije mbe kugeza ubu ivyo twari tumvise irya mbere vyamwe na mademoiselle hariya nako madame bigeze he ivyaje na madame ujyanye ibisa nk'ivyaheze kuko urumva ntasubije ivy'abandi mu rugo rw'abandi aho vyari bivuye warasubije ego ntarasubije ivy'abandi nta ngaruka ziri mu nyuma ubunye mwe na ntuze yavyaragiye mu buryo oya ubu ni sawa kweri nta kibazo kirimwo hagati ya je na Bidondo ndamwubaha naho nyene aranyubaha kuko urya ni nka grand frère urumva ivyo umugore wiwe yana yaratwaye ivyiwe bijya nigwiwe sinshobora kuvyigwanira ko nkavyihatiriza ko nk'ivyiwanje oya ahubwo je ndindira ivyiwanje collaborate tuyitege mu minsi iri imbere sinzi sinomenya kuko ariko vyose no kwitegura muzo kugira namwe mwereke b'abafanzi banyu bamubwira ati mwabonye nta kintu kigihari hagati yacu kuko bari baravuze ngo hari induru murapfa umugore muragira iki nta kantu mubafitiye kugira mubereke ati namahoro. Okay je ivya collabo ndashobora kuvuga ko collabo twarayirangije urumva twarayirangije kuko je nagize original nanye nagira remix urumva yari indirimbo yiwanje nshasha imwe yitwa Naringa we nawe nyene yarayisubiyemo arayigira iyo ni nka collabo twarangije urumva nta yindi zoza mu nyuma yiye. Okay nigiki ubwiye abafanzi ba East Kingdom TV no kubushishikariza uba kugira banagutera intege nawo mu bikorwa urimwo uri kurakora ico nobwira abafanzi ba East Kingdom icambere gusa ni bakunde televiziyo yiwacu TV King East Dom ba subscribe wa comment wa like na share nico kintu cyo nobabwira inyamukuru hanyuma abantu bakunda umuziki w'u Burundi ahubwo bakunda abarundi bakunde n'ivyabo kuko iri niryo terambere dukeneye mu Barundi. Okay Golden Name avuze ngo mukunde igihugu canyu ku buryo niyo mwakunda ico gihugu canyu muzoteba mukunde n'ibikorwa birimo. So reka tubashimire mwebwe mwese mwaduteze yomi kugeza ku musozo w'ikiganiro tukabasaba ngo mubandanye muteza imbere ni televiziyo yacu East Kingdom mubandanye mugira ama likes merci n'ama comment n'ama share hamwe na kakaringe hariya nama ndabisuramwo kugira muze muraronka ama notifications mashasha y'ibiganiro bishasha tuba twagize. Peace naho butaha. Nina watoto watano, naishi kwa jomba kupanga, sina shilingi ya ongano, shida nkikosa faranga, ile chai mkate, yangu maji ya moto, sukari wapi nipate, yote naiona ndoto, shule mi sikusoma, kazi wapi naipata, kazi ya ulinzi noma, ukipiwa boss huleta matata. Odi mlangoni, ujue mwezi umekwisha, na wanangu shuleni, nyumbani wamerudishwa. Odi mlangoni, ujue mwezi umekwisha, na wanangu shuleni, nyumbani wamerudishwa. We yule kapata mimi kakosa, kwangu shida tu, wengine wanalala mimi na kesha, kwangu shida tu. Yo waza East Kingdom TV pamoja au sio? Subscribe, comment, share, like pamoja na East Kingdom TV.